Hello guys, murakomeye meze neza. Nanje from ndameze neza ndashimira Imana kuri micro na Himana Jamila ukipenda nitejeja full stop. Hama rero kwadufasha amajwi n'amashusho kudushikira neza ni MC Mango. Big up sana mtu wangu ndagofana cyane gose. Hama rero no musi tugarusa muri Love is Love. Ntimutangare kubona mumbonye ndije nyene ariko rimwe na rimwe nzo bafise umuntu umutumire ariko igende gihenzo bandije nyene. Ariko kubera ko ndabakunda iyi nkuru shakanda nze kuba ndije nyene nzoyibiganire mwese ariko ndije nyene jewe nyene kurugore ntimutangare kubona no musati munati Love is Love nta muntu afise nuko rero bimeze nuko rero nakanu kujyanye n'uburyohe bushoboye kubandanya mu kiganiro cyacu ndabakunda cyane mugiye kora like share subscribe just ndabakunda cyane rero inkuru yacu remeze uko n'urukundo rwa Ange ese Ange n'umuntu ki ese Ange byagenze gute urukundo rwa Ange kuki inkuru yitwa urukundo rwa Ange yari umukobwa w'imfuvyi umukobwa adafise abavyeyi ariko bamutwara mu muryango kubayo uyo muryango wari ufise umupapa no mu mama n'abandi bana Ange yari umwana akunda kwiga Ange yari umwana akunda gukora akazi ko muhira yari umwana afise umwete cyane gose Ange aguma kura bamuzanye kiri muto aguma kura arabandanya arakura Ange agira mu bihe nyene byo kuja mu butinyanka arajayo agira mu gihe cyo gukunda Ange agize mu gihe cyo gukunda yakunze yiga mu windwi yiga mu windwi akunda n'umuhungu ico gihe byazanye induru cyane kubona umukobwa yiga mu windwi agakundana ariko uwo muhungu yaramukunda n'umuhungu yaramukunda no Ange akakunda uwo muhungu bari bakundana cyane gose ariko abavyeyi bareze Ange ntibavyemera yuko bokundana kuko harageze igihe urukundo rwabo ruja en public abantu bose barabimenya yuko bakundana n'uyo muhungu bakundanye Ange arayoberwa mu windwi ayobeye mu windwi abavyeyi barashavura mugati we uyobeye kubera ko ugize iki kubera kuri mu mukondo Ange yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane kuko umuhungu yari umuzilma nawe ari umukiriso biraryoha cyane iyo umukundanye n'umuntu muri mu kintu kimwe basi mvuga ati mu idini imwe umuhungu ari mu idini itandukanye nawe biba bigoranye n'abavyeyi ntibamyemerera ati gukundana n'umuntu ari mu idini itandukanye nawe Ange mugabo akavuga ati jewe urukundo nkundi w'umuhungu sinomuhemukira sinomuheba burya rero Ange arasuye kandi aradubura mu windwi yarize kandi umwaka aradubura cyasura kandi aradubura kubera iki kuyoberwa kuguma yishinga umuhungu amutwara mu bindi bintu ugasanga ariko arayoberwa ku ishuri baje harageze igihe nyine umuhungu barahebana barankana nyine burundu bivanye n'iki abavyeyi yaragiye nyine arakurikiza impanuro z'abavyeyi arazikurikiza neza avuga ati reka nyine uyu muhungu ndabona naho twojana reka ndamugira iki ndamuhebe Ange yaragiye ariga neza arageshika mu 9 arakora konkuru arayitora aronka n'amanota yo muri lycée aronse amanota yo muri lycée mugabo avuga ati Jesse no kwiga lycée kubera ikishe kanyine ngume muhira nige mba muhira Ange yiga ba muhira yatoye lycée yashaka kwiga paramedical burya abakobwa dufise indoto ubu mukobwa wese afise indoto yo kurungurwa n'umuhungu akunda arungurwe n'umuhungu amufata neza n'umuhungu azofasha biwabo n'umuhungu azomutetesha n'umuhungu bazobana neza cyane gose cyane buri mukobwa wese afise indoto yo kugira iki yo kugira mariage nta mukobwa numwe kuri yisi adafise umukobwa nyina kuje ubwenge adafise indoto yo kugira iki yo kugira mariage ariko kuri Ange indoto yiwe yakugira umuhungu agira umugabo agira urugo rwiwe yiga amashure yiga ubuganga ashoye kuronka akazi keza ariko mu bisanzwe indoto yiwe iba irahinduse ni kuba iki Ange indoto yiwe yahinduse kandi bavuga ati imfuvyi ziba zifise imigisha ariko kuri Ange wewe abona umenga nta migisha afise nuko bimeze Ange rero ronse iyo sexo paramedical ayironse ariga umwaka wa mbere yize umwaka wa mbere Ange ntigeze asamara ibintu by'urukundo ko yakundanye n'umuhungu wa mbere biranka avuga ati bunyene jinzira yanje no kwiga ni hayihangiro ryo kwiga ariko ntibyashobose yuko ashobora mu wa mbere Ange igihe cyambere acarayoberwa ayobewe paramedical bari hamayira menshi acavuga ati reka jewe nyene
mpagarika ishure ndabona umenga ivy'ishure vyanse basi nje mu bindi bintu nyene nokora nk'umukobwa canke nse ngume muhira nzi ndatekera abatonya banje ibintu nk'ivyo. Anje yicaye muhira nyene aratuza avuga ati mu gice kabiri sinzosubirayo kuko amanota afise naho no kwiga gute sinofa ndaronse basi kugira nyene menye sinofa ndosa ayo manota. Anje agumye muhira yahuye n'umuhungu, guhura n'umuhungu, uyo muhungu yaba muri Tanzania ariko akaba akorera mu Burundi. Barahura, bahuriye ku bugeni, bahuriye kuri mariage nyene ku ma reception ibintu nk'ivyo, uraza abakobwa nyene tuba twisize twaryoshe ukuntu. Anje umuhungu arabona umukobwa nyene, umukobwa nyene mwiza, araryoherwa nyene aramwishimira. Anje nawe aba yabonye umuhungu mugabo ntiyavyitaho cyane kuko umuhungu rero ntiyari umuntu nyene avuga ati ndazi nyene ahantu Bujumbura ndahazi, oya naho nzi. Acatuma umugenzi avuga ati shaka kurya mukobwa dukundane tuje en couple. Aratuma ko umugenzi nawe ashikirize Anje avuga ati oya je nta en couple nojamwo, abavyeyi barabonye ko nahevye ishure ariko sinojayo kubera iki, kubera ko abavyeyi bavuga ati wahevye ishure kubera abahungu, reka ntuze niharageraho nja mu rukundo. Ese ibaze nawe none baza ko Anje yatinze yemerera umuhungu, burya umuhungu yarashoboye nyine aguma abandanya burya avuga ati umuhungu burya yagushase baje goma yiruka inyuma yawe. Umuhungu yarisu inyuma yanje gushikayo Anje aramyemerera ko basohokana. Uyo munsi yaramwemereye baragenda barasohokana bafata akantu. Umuhungu nyine aramubwira ivyiwe, aramubwira nyine kwa mukunda ashaka ko bakundana bagira iki bubaka urugo iki. Anje aramubaza turiga, Anje avuga ati je siniga, ati je shaka kugukwa tugira ubugeni tugire mariage dutwarane. Anje niwo munezero wa mbere yagize ku isi kumva yuko ari umuhungu we mugira ati shaka tugira iki tugire mariage dutwarane shike muhira bambone nsishaka byo gukundana. Waza bakobwa tuba dukunda ibintu nyene uvuga ati nyine je uyu muhungu ndabona ko yiyubashe, reka ashike muhira dukundane twubakane, abavyeyi bamumenye nanje bamenye bavuga ati ego ko umukobwa wacu arasose mu mahoro ibintu bimeze neza. Iyo niyo ndoto y'umukobwa. Anje araryoherwa cyane gose, arashikara bibwira umugenzi wamubwira ati umuhungu nimba kubwiye uko ni vyiza kandi muzosha mugenda kuba he muri Tanzania, reka umwemerere mukundane, uyu muhungu agufitiye vision. Anje aremera yuko bakundana umuhungu. Bijya bakobwa turakunda ibintu byo gusohoka cyane, basi ubujya rukundo nyene rugaragara cyane nico kintu dukunda. Iyo umukobwa uri kuramyereka yuko urukundo rugaragara basi umugaragarize nyine urukundo, umutelefone no munsi yeje umutelefone umwandikire messages zidahera, umusohokane hageze weekend umusohokane, ubonye akantu mwiso kumugurire turato impuzu. Ico nje kintu abakobwa twe dukunda. Anje rero nico kintu camuryohera kandi niyo muhungu nico kintu yakora. Abonye impuzu mu isoko yaramugurira akamwandikira, ugasanga mwijoro ya mutelefone, ugasanga umuhungu aguza amayinite ya 5 arakora gutelefona, uraryohewe nyine uvuga ati ego vraiment ndaronse umugabo ndakunzwe ndi mu rukundo. Imisi iragenda, umuhungu vraiment yarashise muhira, bamumenye barategura nyine ukuntu nyine bozana inkwano. Anje vraiment abavyeyi bararyoherwa bavuga ati uraduteturuye kuko mu bakobwa twari dufise abandi n'abana n'abahungu tuwari umwana twareze twari tuzi yuko uzokwigenza nabi naho ishure ryanse, ariko uratuteye agateka, urazanye umuhungu muhira agira gukorera ubugeni, usohoke mu mahoro, usohoke mu rukundo n'imihezagiro y'abavyeyi. Eske wibaza ko urukundo rwa Anje n'uyo muhungu rwabandanije canke se wibaza ko mariage yabo yabaye? Batuzobandanyire indi nkuru yacu. Ndabakunda cyane gose, nimagere kwa like subscribe, ndabakunda cyane. Nimba nawe wifuza ko inkuru yacu ibandanya, andika kuri comments uvuga ati inkuru ibandanye ndabona ati yanjyohe canke se bimeze uko cyangwa ufite icyumviro cyacu cyose shirako. Tuzobandanya rero mu yindi ndwi. Ndabakunda cyane gose.